TV. Tunda Juhudi. One word. I appreciate the beat. Encadreur Arnaud Ndayishimiye, Kizal, soyez le bienvenu, madame, soyez le bienvenu, messieurs. Ils sont là pour nous. Amashi Miss Siepa yamaze kuduskoramo hano mu ntara nziza ya Cibitoke mukomera amasimesi. Wow, arasa neza cyane, atwega neza, aratweguka menga araduhamagaye mwongera amasimesi. Estuko voilà. One word. I appreciate the beat. Uko ari batanu bari mu Uganda Isa Cibitoke bariko bariyereka imbere y'isinzi y'abantu bari muri kino kibanza ingene baberewe ingene batambuka neza amasi yacu. Wow, birasa neza imbere y'amaso yanyu. Yesu uko ari batanu bose baraberewe. DJ uko ari batanu bose baraberewe. Raba ingene bambaye, raba ingene batwenga, raba ingene bahagaze bakomera amasimesi. Voilà, Ami Pro, on va continuer avec, nous commençons par la première dame. J'appelle dame avec le respect que j'ai envers elle. Yesu mbere ko umuhamagara imbere ko kuvuga izina ryiwe hayirwa abo bazobatwara mubongera amasimesi. Barasa neza cyane. Merci beaucoup. Bonsoir. Dabaye mwiriwe. Amazina yanje ni Igiraneza, amatazirano ni Ange Charlene. Nkaba naserukiye ikomune nziza cyane ya Mabayi. Nayiserukiye muri rino higanwa mubona rya Miss Cibitoke nkaba ndi inomero 2. Murakoze cyane.
mukomera amashyi menshi. Mumeze neza? Est-ce que tout le monde passe une superbe soirée? On va pouvoir acclamer pour Miss Cibitoke. Wow! Izina ryanje. Merci beaucoup. Izina ryanje ni Charmaine Dushime. Nabaserukiye ikomine nziza cyane ya Uganda. Amashyi menshi. Ce soir, c'est ce soir, mesdames et messieurs. Mukomera amashyi menshi. Today. Yesu no munsi no munsi. Nkaba ndi nimero ya gatatu. Nkaba mfite imyaka 21. Nkaba niga muri kaminuza Leadership International University. Nkaba ndi umwe mu bigo 5 baserukiye intara komine zabo muri Miss Cibitoke. Murakoze cyane. Mumeze neza? Murabona amaboko yanyu? Izina ryanje nitwa Uwimana Malayika Bella. Nkaba naserukiye komine Mugina. Intara ya Cibitoke. Nkaba ndi nimero 4 kandi ndabakunda cyane. Ndabaramukije Ego. nitwa Ishimwe Marlene nkaba mvuka muri komine yacu nziza ya Rugombo. Nkaba ndi kandidati nimero 6. nkaba ndi mwihiganwa rya Miss Cibitoke. Mfite imyaka 21. Murakoze cyane ndabakunda. Amashyi menshi. Hello everyone. Ndabaye mwiriwe. Amazina ni Blink Irisa. Nkaba mvuka muri komine ya Mugina akaba yaserukiye di kandidate nimero 8. Nkaba niga kuri Université y'u Burundi muri département histoire et sciences politiques. Amashyi menshi. Murakoze. Yesu ko ari batanu nibo bari mu ihiganwa Misa Cibitoke. Ninde agiye gutahukana ikibanza cya mbere kuri uno munsi? Ikigaragara ni uko bose ni beza, bose barasa neza, bose bari ku ikibanza cya mbere, ariko uno munsi umwe muri bo niwe aza gutahukana ikibanza cya mbere yitwe Miss Cibitoke 2021. Bakomera amashyi menshi. Merci beaucoup les candidates. Aujourd'hui ça sera chaud, aujourd'hui c'est bon, aujourd'hui c'est incroyable. Murakoze cyane. Ndabaramukije. Mwese mu cyubahiro cyo cyane cyane mukomera amashyi. Buramatari w'intara yacu nziza ya Cibitoke. Mwongera amashyi. Nagomba kubabwira kino gikorwa ni bwa mbere. Ari naho twari gusanga buramatari tumubwira ngo ibyo bintu n'ibikiri mudukurireho ngaho. Mugabo yaratwakiriye neza. Arumva icyumviro cyacu aragishigikira kuva mu ntango gushika mu iherezo gushika no munsi mukamubona amasari sayine afite amabanga menshi ashobora kuba aruhutse mugabo yavuze ati reka mbandanye nshigikira mukomere yandi mashi mukomere amashyi kandi na komiseri wacu murabona yuko umutekano ari wose ndazi hari abantu bavuye i Bujumbura ino nzira mwayijyamo neza nta kibazo na kimwe mufise ino nzira hariho abavuye i Bujumbura mu mwanya w'amasaha mwabonye ko ino nzira yose mwaciye atawukomanga atawubabaza ikintu na kimwe nanjye mumukomere amashyi ndasabye kandi mukomere amashyi ababyeyi banje baba banshigikira cyane muramuzi nito bavuka i Buganda hamwe na mama nawe avuka i Burundi bakomere amashyi kuba turi ngaho uno munsi twaje gushyigikira abigeme bacu bavuga mu ngabirano Imana yabahaye cyane cyane ubwenge ubukerebutsi turazi yuko iki gikorwa nticyabaye cyoroshye abaraza kubivuga bari muri komite cyane cyane mugareka ndabasabe abadufashije cyane muri komite bashobore kwegera ngaha aho ndatangura kuri Diomede asanzwe akorera televiziyo y'igihugu nawe nyine akaba ari muvuka ntara
Alenova nawe nyene avuka imugina nawe nyene muvukana n'umumenyesha makuru kandi iciza nobabwira Alenova yaranyigishije mu ndi no mu munani ndabagaye kandi Kiki nawe nyene ari ngaha naje nawe nyene n'umukenyezi akerebutse cyane mu bikorwa vy'intara n'inararibonye mukomera amashi murabona yarigisahira kiramushika yarigisahira kiramushika turabagaye kandi Fabien nawe nyene mu mukomera amashi avuka ngaho muri komine nziza nyene ya Rugombo mu mukomera amashi turamagaye kandi Emmanuel asanzwe ari umuganga bose biramubuza kuza kuba afite akanyamuneza kamurenze sawa turamagaye kandi umumenyesha makuru akorera Fidel Soto nawe nyine arashobora kwegera ngaho muri no komite kandi turafise umukerebuzi wa cyane akora mu biro bya Buramatari twasiriye nawe nyene turabisabye mu cyubahiro cyo yegere ngaho umukomera amashi nawe nyene hama ubundi ni conseiller mugani two mwagurutsa afite amabanga menshi murakeneye kumubona yego nate abandi DDF TV. Tunda Juhudi.